nuko ibintu vyari bimeze ku kibuga aho bita Cercle Hippique ni ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Abahingura ibitandukanye bava mu bihugu bihurikiye muri kano karere bari baje guhayanisha ivyo bahinguye bitandukanye. Bamwe mu bo twaganiriye baravuga ivyo baje guhayanisha. Nitwa Medal Mbanzabugabo, ndi umuyobozi mukuru mu budandaji muri societe yitwa Safe Motors. Twe tudandaza imoto. Nkuko muzibona ngahe inyuma yacu, murabona yuko dufise ubwoko butandukanye mu mamoto, dufise ubwoko butanu. No kuvuga yuko umuntu wese akeneye imoto arashobora kuyironka iwacu bijanye n'ico ashaka kuyikoresha. Kuko umuntu ashatse imoto yo gukora taxi moto arayironka iwacu. Umuntu ashaka imoto yo kugenda kuri tera mu misozi n'ahandi iwacu arayironka. Umuntu ashatse imoto yo gutembera muri ville, utumoto duto duto no iwacu arayironka. No kuvuga yuko dushaka kwishura ibibazo byo kwiyunguruza ku muntu wese ngaha mu Burundi. Moto tudandaza zose zitwa SLO, niyo marque turepresenta ngaha mu Burundi. Kuvuga rero nk'ubu ushaka imoto yo gukora taxi moto turafise yitwa Star 125 ariyo yiri ngaha, sivyo? Ushaka izigenda kuri tera turafise izitwa 150.9 na .5 master, arizo zibiri mubona ngaho. Turafise n'utwo kwiyunguruza duto duto two muri ville, turafise nk'aka anye kitwa NGC SLO 80 na kamoto gatoyi, donc kadasaba plaque carte rose, eka niyo wowe udafise permis urashobora kugendesha ngaha mu gihugu biremewe n'amategeko. Turafise rero nakandi kitwa IPR, tumwe bahora bavuga ngo nutwa bigisha. Ni moto nayo ifise capacité ya 125 ku moteur, ariko nakamoto nyene gakomeye abantu bashima. Hari akarusho kubera twashoboye guhura n'abandi bantu bakora mu masosiyete, bakora mu ma ONG, aba autorité, barabona yuko imoto no ngaha mu gisagara naho zitariko ziragenda muri iyi minsi, bikenewe yuko bazozirekura mu minsi iri imbere kugira ngo n'abantu baje muri tourisme muri iki gihugu cacu, kubera ariyo theme principale y'iyi exposition ari tourisme. Barabona yuko abantu barashobora gukenera imoto kugira ngo basirikire mu gisagara, kandi barashobora no gukenera imoto kugira ngo bagende hirya no hino mu gihugu babone ivyiza vy'igihugu. Ibiciro vy'imoto ngaha mu Burundi bisa n'ivyegeranye, no kuvuga abasanzwe bazigura barazigura, mugabo twebwe turitwararika neza uburyo bw'abarundi. Nico gituma mu moto tudandaza muri izi zitanu zitandukanye dufise, harimo zitatu ziri kuri promotion. Nka ziya zibiri nababwiye, iriya ya mbere yitwa SLO 150.9 master, tuyigurisha 3.800.000, donc miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana 800. Mu bisanzwe zari kugwa miliyoni 4 n'ibihumbi amajana 200, mugabo urumva yuko twapunguje kugira ngo abarundi bashobore kuyigura. Cyo kimwe n'izi zibiri, izi zito nababwiye, aka gatoyi ka NGC SLO 80 tukagurisha miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 7. Mugabo mu bisanzwe yiguze ahandi usanga ziduga mu miliyoni 2 n'amajana 9, miliyoni 3. Hamwe n'aka ka IPR 125 tuyigurisha miliyoni 2 n'amajana 950, ariko ugiye kuyigura ahandi batayishize kuri promotion usanga irenga miliyoni 3 n'amajana 2 gutyo. Urumva yuko hari akantu Safe Motors igerageza kugira ngo yorohereza abantu kugura imoto no kuyunguruza. Nitwa Ndayanzamaso Aloise, sanzwe ndumorozi w'inzuki. Ahaturi twaje mu biro ry'ugwaruka rwa Paeje, abatanga kuba barakora ibintu rero batondera ikibanza kugira ngo abadushikirwe tuje hano. Twazanye ubuki tuburonka, turagenda guhakura, maze guhakura tukacisha tubukanya tukabuyungurura. Ako duze kuyungurura hariho ibindi mamara dusigarana arivyo bita ishashara. Twazanye iki ni kimamara, duze gukanya ubuki dutora iki kimamara.
turabyegeranya tukabishyira hamwe tukabihingura hakavamo ibimamara. Tumaze kubironka rero ibi tubikoreshamwo ibintu byinshi cyane. Nk'akarorero turakuramo amavuta yo kwisiga, niyo yaya mubona twaciye tuyita apisante. Donc iyi api ni apikitire pour santé, kugira ngo ibyo dukuyemo mu bworozi bw'inzuki nabyo byo bidufashe mu magara. N'amavuta meza atagiramo isumu na icyo bita ama produits chimiques, ni essentiel tadushyiramo byamamara by'inzuki. Mu bisanzwe hari ibyo dukoresha ubuhinga kavukire, hari n'ibyo dukoresha amamashini nko mu kuyungura ubuki, ariko si kuvuga ngo n'ubuhinga bwa kavukire gusa, nibwo twaba tubikoze mu biti bashobora kubikuramo gusa, kuvuga n'ubuhinga buri hejuru ariko butari cyane arashobora konona iby'amagara. Benshi hari n'abavuga ngo ubuki barabuteka oya, ahubwo hariho imashini zibukuramo zikoresheje umuyaga. N'amavuta yo kwisiga bisanzwe, ariko kubera ko cyakintu twavuga ishashara gisanzwe gikora mu bakoresha mu ma industry akora ibintu by'imiti, noneho bagakuramo novuga nk'imiti yo kuvura ibikomere biva muri ibi. Rero amavuta nayo aradufasha cyane cyane nk'umuntu iyo yagize ikintu nk'igikomere akagera asiga ko igikomere kirahera, cyangwa iyo umuntu yagize ibintu by'ibiherehere yamara gukira hakaza ubuntu bwirabura nabyo bikavako. N'amavuta rero arinda urukoba, agatuma urukoba rwacu ruguma rworoshe kandi rukomeye. Twanahimana Beata naje mva mu ntara ya Muramvya ku mutumba wa Burambana. Aha nazanye ikaroti, amashu, ikurujeti, ubwishaza, butarave n'ingano. Ego mushyira hamwe turumvikana, turimira hamwe. Iyo umwimbu wabaye mwinshi turagabura tukagurisha, tukarondera ibyo gutunga umuryango, tukarondera n'ibyo kwifasha nyene twebwe nyene mu burimyi bwacu. Umushikiranganji w'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi avuga ko naho ikiza cya COVID-19 cononye igisata c'ingenzi, ngo ubu n'igihe ciza cyuko ibihugu bihurikiye muri kano karere byosubira kwivyukiranya bigateza imbere igisata c'ingenzi bimwe biboneka. Bien que le secteur ait été touché par la pandémie du Covid-19, il est grand temps que les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est renforcent la promotion du tourisme régional en tant que destination unique. Et ceci doit se faire à travers l'harmonisation des politiques, des stratégies ainsi que des cadres légaux pour faire la communauté de l'Afrique de l'Est une région attractive et dynamique. mukamenya ko iri hayanishwa gurisha ryatanguye ku igenekerezo rya 2023 rikaba risozerewe kuri uyu wa 2026 Nyakanga umwaka wa 2022.